ninde muri ariko arafata ngo yigishe ivyaha tugiye muri decentralisation bavuga ngo ngo abastante bazoronka uburyo bushasha ngo hehe na projet iki none batazi ibinyi mbe yako déclaration de biens yo gira vya enrichissement illicite bigabanuke déclaration de biens bisabwa kuri bari ibyo umukuru w'igihugu ivyegera aho mu biro y'inama nshingamateka umushikiranganje wa mbere nande hanyuma washika ku ntuze kwitegurwa n'igiturire hajamwo abakuru b'ama entreprise abaguverineri ba mustanteri abakontabura twara ibigo bikuru abo mu makonda d'administration abantu bakomeye batwara ama entreprise ya leta ayo yirirwa aratembaga ruvajegwa nabi muzande niki ayo yose pasate abo bose bategeza kugira kwerekana bagiteze kugira déclaration de biens amashirahamwe leta muraza ni karatemba naho nyene ugasanga amasoko tuvuge nkanje amasoko two turavuga asanga amasoko yagutwe ibintu vyinjiye byakozwe bahinje stock ibintu bitakwice batangombwa bahagura ibitakora bahagura bitagezweho mu Burundi abantu benshi bazi ngo iyo bavuze igiturire bacabona igiturire gihabwa umupolisi kwibarabara igiturire nagiye kwa kishuri ry'umwana banyaka igiturire nivyo n'igiturire nako nakaranda kabi mugabo mwengo tugarukirija banyatse igiturire kugira umwana wanje arengane banyatse igiturire ngo ndonye ikibanza banyatse igiturire kugira dose yaje itera imbere nako nakaranda kuko nukuvuga yuko ama service ya leta twari kuronka turasura tukayariha bidaciye mu mategeko mu mafaranga ajya mu mifuko y'abantu kandi twaratanze amakori yo guhemba abaduhaye ama service uwo bahaye ibitaro amatungo aranyuzwa uwo bahaye ishyirahamwe ukwakundi ahantu hose wumva kunyuruza amatungo amafaranga y'agaciro byo ngo yasohotse akanyuruzwa ubutunzi kunyuruzwa ico ni cyaha gikomeye cyane muga uwo mingo ndikifatwa yuko ari giturire kujya abandi babyumva ayo ngo bari kubarari mugasanga ibikoresho vya leta cyabakoze umwanya byose bikora polisi ivyama DPI mugabo ivyo bagukuva yuko turiko turagwanya igiturire ivyo biko biraba kumugaragara ari ibintu kandi bisibije igihugu rero ibikoresho vya leta hageze y'amatora ho umingo nibinduko mu gihe duca duhimbaza umusi mukuru wahariwe kugwanya igiturire kw'isi no Burundi burimwo mw'ishirahamwe parseme turongoye ari ubutumwa bukomeye twashaka guha abarundi na cyane cyane indongozi n'abandi barundi nyene twese kugira twikangure tubone neza ako karanda katugerami mu bisanzwe ikintu kitangaje hamundi nuko ubona yuko kuva hasi gushika hejuru ubona yuko ivyaha by'igiturire bijanye n'igiturire biri mu mategeko y'igihugu womengo ntibizwi kandi amategeko ahari hanyuma rero twe tugatangara twumva indongozi zose twanya igiturire twanya iki mugabo none ico giturire tugwanya abantu bwabo indongozi bwabo mengo nayo mategeko agwanya igiturire ivyo vyaha byo gwanya igiturire bitazwi iyo ngwano yo ari yahiye ingwano kugira ugwanye umuntu banza kumenya ugwanye umwansi banza kumenya wari we ameze gute asa gutyo giturire itito kwari giturire ni giki n'abarundi benshi turamaze kwibona kuko urabona mu Burundi abantu benshi bazi ngo iyo bavuze igiturire bacabona igiturire
gihabwa umupolisi kwibarabara igiturire nagiye kwa kishuri ry'umwana banyaka igiturire nivyo ni igiturire nako nakaranda kabi mugabo mwengo tugarukirija banyatse igiturire kugira umwana wanje arengane banyatse igiturire ngo ndonye ikibanza banyatse igiturire kugira dose yaje itera imbere nako nakaranda kuko nukuvuga yuko ama service ya leta twari kuronka turasora tukayariha bidaciye mu mategeko mu mafaranga ajya mu mifuko y'abantu kandi twaratanze amakori yo guhemba abaduhaye ama service nico mu bisanzwe bisigura abantu amakuru bayatanze amatagisi iki hirya no hino mugabo agenda kuri ya service ngo rekuriwe n'amategeko ugasubira kuri ibindi ugo muri ibindi ico ni digito mugabo rero twaje nuko hari ibindi vyaha womengo ntibariko barafata ko ari ibintu by'ivyaha bitwaje igiturire kandi biri mu itegeko ibyo twagira tugaruke ko nibi ni cyane ni nk'ivyaha indwi bikuru hariho ico bita détournement des biens publics kunyuruza amatungo y'igihugu bugicaca mu vyaha bikomeye icaha cyo kunyuruza amatungo y'igihugu mu vyaha by'igiturire kirakomeye cyane uwo bahaye ibitaro amatungo aranyuruzwa uwo bahaye ishirahamwe ukwakundi ahantu hose wumva kunyuruza amatungo amafaranga y'agaciro byo ngo yasohotse akanyuruzwa ubutunzi kunyuruzwa ico ni cyaha gikomeye cyane muga ubumengo ndikifatwa yuko ari giturire kujya abandi bavyumva ikigira kabiri nico tuvuga bita abus de biens sociaux no kuvuga ibikoresho vya leta inongo tugwanye igiturire mugabo itegeko rirahana ico bita abus de biens no kuvuga gukoresha ibikoresho vya leta vy'igihugu vyavuye mu mutungo rusange ugasanga uko bikoresha mu nyungu zawe imodoka ya leta ntirikirase amatafari igusera amatafari yo kubaka inzu imodoka usanga imodoka ya y'umukoroneli karacha y'ubundi ntirikirase ibintu vyiwe mu igakoreshwa n'umugana mu bintu vyiwe ngo bariko bararima ugasanga ibikoresho vya leta cyabakoze umwanya byose bikora polisi iby'amadepiyayi mugabo ivyo bawukuva yuko turiko turagwanya igiturire ivyo biko biraba kumugaragara ari ibintu kandi bisibije igihugu rero bikoresho vya leta hageze y'amatora ho umengo nibiduko mu Burundi n'amatora yabaye mu 1965 mugeni mubaze mugire enquête nta modoka ya leta nimwe yigeze ikoreshwa mu matora y'abara abantu bakozi ba leta babashikiraganje cyangwa abadepite nta modoka nimwe ya leta yigeze ikora mugabo amamodoka ya leta mu vy'amatora kwiyamamaza ku giti cawe imodoka za leta ikintu cyose ndumu entrepreneur ndiko ndarima ndiko ndagira iki ibikoresho vya leta mugabo kurwanya igiturire ngo witwa turagwanya igiguti ntibikunda tuze kame tuze turatera imbere ikigira gatatu concussion cyo bita concussion abantu batoza amahera mu gihugu adaciye mu mategeko abantu batoza amanda atazwi atemewe muga iveni mbona ngo ari bituri umuntu uramufasha umufata mwitonga ivyo yarafise ugacu bakacaye munyaga ukamengo ngo nihe igihano bamwa ngo baramuhaye igihano ngo ayo mafaranga baramutwaye ngo baragize gute amanda bazwi n'amategeko amahera atozwa mu gihugu amwe abazwi n'itegeko n'ibyirizwa rigenga amafaranga leta ikoresha ku mwaka mugabantu bakaduka bagatoza bakigiza ijibi hano ngo makosa bakabaka amahera bakagira gute ivyo rero ngo nibisanzwe epuruta itegeko rigwanya igiturire rirabihana ku myaka 5 shika no ku myaka 10
konki gisibije dukoti bavuze amahera azwi n'amategeko abantu bakitegeza imango y'amategeko y'interano ko bagira gute bagatoza amara mu bantu utatoje ngo bihibi subira bijya n'ivyaha bihanwa favoritisme guha amasoko ya leta abatabishoboye bitaciye mu muco guhakaza abatabishoboye bidaciye mu muco ivyo biranditse mu gitabo n'itegeko kugwanya igiturire n'ibihano bitangwa ivyo amasoko byo nakamara amazi amasoko yatanzwe mu butare ngo turavye mukuru ngo yatanze ngo baragavye ubutare ngo bagavye yatanze butaye masoko hari gutora ugora iki numenye ingene vyabaye urindira amapere d'offre ahamagara abantu guhana ukabura abo bimbabara ngo ariko barindiza igitoro urarindira ingene umuco byaciyemo ukabura hasi usanga ugasanga amabarabara mwamwe yubatswe ikintu cyambere kibangamira ubutunzi bw'igihugu nitangwa nabi ry'amasoko amahera azosohoka hubaka ibarabara ridakomera ibomoke hubaka ishuri rica riguruka amashuri akubakwa abantu bakaraba barashiga amashirahamwe bagaca bayaha amasoko ishira ngo tugende muri ntuze ngo tugende ngo hajya ngo kugira ngo muri adep ngo haguha n'ifi n'icyo ugashinga iryo shirahamwe ngo ubonye ngo amafaranga atotora ugatanga gukoresha ikintu kugira gikeneye guhabwa abantu bafite experience ngo nimuje hamwe ngo gana mushingishira hamwe ngo je tuwa isoko none nta kintu kimwe gishobora kuba mu nkomezi ahantu amasoko atangwa nabi kandi mumenye neza yuko rijya bije ya leta usanga 70% mwumvise ngo na miliyaridi 3,400 mumenye ko 70% 75% hafi amamiliyaridi 1,000 aca mu masoko ya leta nukuvuga igihe amasoko ya leta atanzwe nabi ya mahera n'umuyaga uzugiye iryo shuri zubakwa ribomoke mu minsi 3 impome zitangure kwaka imigaga amabati aguruke ibarabara bakubaka ibaraka bukiye buto ugasanga toka abantu bose ni misoko utabishoboye no guha abantu akazi batabishoboye gushira abantu akazi batabishoboye ni igiturire gushira abantu akazi bishoboye uravye ngo ni ukara politiki kwa umuntu atabishoboye kubera politiki cyane kubera ibi n'ibindi kubera kimenyane gusa umugenzi kubera ubucuti niki igisata cy'amasoko ya leta mugabo kandi abariko bikora mugabo kugasanga biravuga ngo turwanye tuko turagwanya igiturire please regardez ugasanga please regardez abantu ko barondera inyungu zitajanye n'amategeko mu vya leta umuntu afashe ishuri yari kotesheje inyungu ari karatoza akazitoza mu bintu vya leta hanyuma kubera hari tubigaruka ko nejo kubera uko kunyuza amatungo y'igihugu ivyo biturira abantu bagenda baraka hirya no hino bica bibonekera muco bita enrichissement illicite gutunga umurengera ibintu bidasiguritse none we bazokunuma mu stanteri uwo mwanya mu misi bikeyi ugende ube utwara regio ahantu cyangwa polisi cyangwa n'ibindi cyangwa utwara ikindi kintu bice biburiye
yabivuye urumva ibi biranwa n'amategeko tubisigure cyo bundi blanchiment bice bijana na blanchiment ya matungo yavuye mu soma n'ibiki tugura amaxio twubaka ibi dusiga amahoteli dutanga interano ziboneka muri leta tugira iki batwemere turabagwiza tunga turi iki ivyo turuta mwitegeko rigwanya igiturire vyanditse ABCD n'ibihano bikomeye biko mbwa ntiturumva n'umunsi umwe umutegetsi rwego hejuru ariko arafata ya mbere kwigisha ibi vyaha ninde muri umutegetsi ariko arafata ngo yigishe ibi vyaha tugiye muri decentralisation bavuga ngo ngo abastante bazoronka uburyo bushasha ngo na projet iki none batazi iyi mbe yako déclaration de biens yo gira vya enrichissement illicite bigabanuke déclaration de biens bisabwa kuri bari ibyo umukuru w'igihugu ivyegera aho mu biro y'inama nshinga amateka gushira nganje wa mbere hanyuma washika ku ntuze kwitegurwa n'igiturire hajamwo abakuru b'ama entreprise aba guverineri ba mustanteri abakontabura twara ibigo bikuru abo mu makonza d'administration abantu bakomeye batwara ama entreprise ya leta ayo yirirwa aratembagara uvajirwa nabi muzande niki ayo yose pasate abo bose bategeza kugira kwerekana bagiretse kugira déclaration de biens amashirahamwe leta murazanga nikaratemba naho nyene ugasanga amasoko tuvuge nkanje ibyo masoko two turavuga asanga amasoko yagutwe ibintu byinjiye byakoze bahinje stock ibintu bitakwice batangombwa bahagura ibidakora bahagura bitagezweho enrichissement illicite igihugu kidashobora controller enrichissement illicite n'ibintu vya blanchiment aho kigera kuko aba bantu bose bivyo biturire bagire gute ushobora kutabafata mugabo umuntu biza kubonekera muri ibi vya blanchiment enrichissement illicite tudashobora kugwanya ivyo rero nitego rigwanya igiturire bari baradasabye yuko dahere biba claire bibeze ingene niyo blanchiment mbe niyo impuze enrichissement illicite igwanywa none kuva nguriko twisa mwigiturire tubigisha abantu bavyumve ibikundongozi nyene no murundi wese muto mutabimenye amenya tikita kiriko kirakogwa kibangamiye ubutunzi bw'igihugu kuko ibwizwa shingiro ri uburenganzira umurundi wese gukurikirana amatungo y'igihugu la constitution iha uburenganzira umurundi wese kurikirana uwigira sindabaza kuri ico abareka arasukira inkozi zikibi mucotse nibazara yuko hageze aho turuma mu rurimi rw'indongo kuva hejuru ibi vyigishwe twumva indongo ziriko zirigisha ibi vyaha hatwe turabivuze we baravyumva bavyumve n'abarundi basanzwe bavyumve kugira ingingo zifatwa kugwanya igiturire hafatwa izo ngingo ziboneka zigaragara nta n'udusanga turiko nko kuvomera mu ntuze mu catobotse itariki yo kugwanya igiturire y'itariki 9 rero nakanya ko kubita gatima mpembero kumenya igiturire carico ivyo vyaha ivyo ari byo kumire no mwisa tuzora umwanya kuza turasigura kimwe kugira abantu bavyumve tumbi vyari byo tugwanye umwasi mugabo tuzo wariwe ninge nasa
nyene umwasi kubanzwa ninde ameze gute atoborera hehe uwo mwasi rero yimenyekanisha muri ibi byaha nyene bisa nyene vyitwa kandi amategeko akaba bivuga akaba vyerekana tuje hamwe rero twikiza ukarana tugira amahoro.